Beri hari abantu hari amakuru mfise avuga yuko ngo Beri Music ngo baragize uruhara mu rufu rwa papa wiwe kugira ngo ashobore gutera imbere mu muziki. Beri bivuga kwiki? Urumva umwe wese agira ide yiwe. So urumva je ibyo ndabifata nyene nk'ibisanzwe nkabyumviriza nkabigisha amaso kubera Imana nizi ibyo ari byo. Sinibaza ko ufise umutima n'ubwenge ibyo bintu bivuga ngo watanze umuvyeyi kugira umutanga he. Hari umudego wasanze naguze canke iyi nzu nsanzemo ni gwanje. Isaac TV ho. Hello abakunzi ba Isaac TV muraho murakomeye meze neza. Nanje meze neza cyane ko mubona ndagiyewe cyane ni muneze gusaba kubana namwe. Nkuko mubona kuri mikro muri kumwe na Shanice Delisa, behind camera ni Juma Jux. Sasa no musi ndi kumwe na reka nyene yivuga no sintazi no mvuga mwizina yidondere ngera baramutse Beri ndakura mukije. Wamaze kumvuga mwizina. Kandi utavugwa mwizina. Oya kandi warivuze bararivuga. Meze bon nawe urakomeye. Nanje meze neza. Ramutse abakunzi ba Isaac TV. Yo abakunzi ba Isaac TV. Meze neza urakomeye. Bazo kwishange muri commentaire. So ndashaka Beri icambere yereka abakunzi ba Isaac TV ko ndikumwe na Beri wa vrai ntazanye ngira peut-être mitoya wiwe ngira. Oya si. Beri ndashaka ugirira akapera gato abakunzi ba Isaac. Nzi ko niyerekane. Tonight sibyo Miriam mwiza we nyegera nuje kure shenge we oh no girl come to me nataka mwili wako kwenye wangu unipe chote chako nikupe changu we mtoto moto moto ay 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 umukobwa naze kuririmba ndamuraba kwera umugabo we bava dushwanira. Sawa ntacyo bazi ego. Beri icambere bese uraberewe cyane gose. Uranyitanze. Wagira bimbye cyangwa kugira kuberewe wonye. Ndagenda bikubwire. Uciye unyitanga ngabo ni byiza kazima nanje ndabikubwiye kuberewe. Sawa surakoze nawe utari wabimbwiye kuva kare. Sawa. Okay Beri indimbo yawe numvisemo akantu yandakubaze akantu nyene numvisemo ngo banta giswahili nzi cyane mbwa nasho ugatahura koko ngo ni coupe chote tangu bon ibintu nk'ibyo ngo nawe ngo umuhe ushatse kuvuga iki bisiguriye chote changu byose urukundo umwanya byose birimo. Okay Beri Music yerekana indirimbo amajambo yihafira kuko imukondika indirimbo Shajeke shinara kibeni ya referako. Bo usanga ari mood gusa nzanye nkunga turi kumwe ashobora gusanga ndahakuye akantu acenge ndaho develop. Ubundi nta inspiration ngo ivuye kuri naka. Nibere sindandika kubera inspiration. Ngira uhavu nka inspiration na Jones. Voilà. Kemba indashima. Beri ndashaka indimbo yawe wayikoreye kwa Koli. Kandi menga indirimbo zawe zose maze kuzikora kwa Koli zose. Yeah. Kuri umwica ikintu umukundira nica ikintu ubona sumbije abandi ba producteur ba hano nga mu Burundi. Producteur bose mu Burundi menshi bakora neza. Bon Koli ni kubera ngira aribo twamenyanye bwa mbere turakorana ariko sinibaza siwe tumaze gukorana gusa hari abandi dufitanye ibikorwa uko atari bwagire gusa ko ndabisohora. Yego mugakori yakora neza numwe mu producteur bakora neza cyane nubwo twamenyanye bwa mbere kandi taciwe yumvikanye ni wanje nico gusa. Okay indirimbo yawe tonight Beri ni ikintu uyikundira ko cyane gose. Ndayikundira ko cyambere no kubera indirimbo yantwaye ndavuga gute umwanya utari muto kugira amasanamu clip video kandi ari rya mbere nayo ndayakoze yari challenge iteye ubwoba. Bon naragize gatatu isiba gusohoka kubera ibintu byari byagoranye urazi ko ubuhinga bw'ivyuma mudasezerana. So nico ndayikundira kubera ari indirimbo nitondeye amasanamu yayo kuko abarundi urabazi. Ndekonye gatoya ugiye. Okay
Beri indirimbo yawe kenshi mu ndirimbo zawe kenshi uba wicaye abantu haguruka ngo nyene utambe kugira umukobwa fresh nko abandi babikora beri ni kubera ikintu bikunda no gutinya no kugira iki canke niko script biteguwe tonight yaheze mpagaze itangura nicaye gusa ndayikwereke cyane ndayitse voilà nta dance nta hantu na hamwe muri tonight uretse ni scene zibiri itangura n'indi yo hagati naho nyene naguma mbuje yose nari mpagaze no muri Angelina sinigeze nicara sinzi rero bon wewe ngira wabonye ubundi wo mu Rwanda okay sawa Beri ndashaka kubaza indirimbo yawe tonight kwanje nani nkunda cyane cyo tumigaruka mu indirimbo yawe tonight kwera iki yagumye isiba so tunuvuga ngo irasohoka ngo lundi mardi bigasiba hari haba ikibazo icahe bwa mbere montage yari yatevye kuko ari nkuko nabivuze ku radio hari mudada nyene twari twashizemwo hama birahinduka urazi ko imico y'ikirundi bigoye na urabizi cyane uri umukobwa araduhindukana tubwira ko bigoye muhira adashobora kuguma muri video tubabeje gukora montage gushasha rero urumva mugabo nta kintu kibera ubusangira umwanya wayo wari ujya nyene urabona ukuntu baciye bayakira n'ibikiso nuko none biri mukugira mu rondera abakobwa baja mu video murabiki cyane nagira ngo hajamo umuntu aba ari ndazi yumva basabishoboye ari kumira bashaka kuvyemera mu bicaye kintu muraba cyane nivyo twari tuzi oya ofete ni babandi nyene ubukeneye baja mu kwera ijya twe dukeneyemo abantu benshi abakobwa abahungu donc umwe baja muri ijya category mugabo ntiyari mu video vixen kuko mu video vixen naba nambaye ibara chance binamo gushasha so twe twaramuhamagaye gusa nk'umugenzi naramuhamagaye nk'umugenzi araza mugabo basinenzi ko bica bibuka ni nkuko no guhamagara nawe gusa no kuri umu journalist mu nyuma gacu hindura nyene ati mama rero burya yambwiye ko ntazosubira gutaha muhira urabibona okay Beri indirimbo yawe tonight ukuntu basi wayiteva ukuntu wayibaza itarasohoka n'ukuntu abantu bayakiriye ubone kwira trending fresh nkuko bishaka cyangwa ubona habuze iki ubona kongerezwa iki kugira ngo ushobore kugera aho wifuza ahubwo yararengeje kuko je naye nagize n'ubwoba kubera bwisiba mvuga ndi yana none hava bigenda gute abantu bava basha bayica amazi n'ibiki ariko ije ikiza ku irenze byiyumvira ko yiza kubera uravye n'ubu sinari bwarabe ama views igezeko heruka kuraba ejo kandi ndibaza iri kwize nka 40,000 nimba ntihenze numva rero 40,000 mu minsi ine sinani yabo si bose bashobora kubishikako iyi migambi y'Imana n'ikiganza c'Imana namwe bw'aba oya wengira nturimo n'abafana umufana Jesse ndimo oya urimo nabajije ngira ngo nashize ko ngira ngo nuko ni ikiganza c'Imana gusa Beri yagira ko ndagarasenga Ego arasenga tous les dimanches ko ba Dominique mukinanira para muri bibiri Okay Beri indirimbo yawe je style wazanye vraiment irantangaje cyane indirimbo ya mbere usohoye uje gusa indirimbo ya kabisora lyrics gusa ya gatatu usora video indirimbo nayo kwirikira tuyitegeko nice ikintu gishasha twitega ko indirimbo yawe shasha si naje ntabyonzi ukoze subscribe niyo sawa warayikoze mbega d'accord tubibona rero Okay Beri bese abakunzi bawe bitege ikindi kintu gishasha cyawe ryari tuka ndibaza bidahindutse fin mars canke avril début donc aho hagati mugabo mva sindatora exactly umunsi yes okay tuve muziki ngira ngo je ivyo nakubaza ku muziki byari ivyo tuje guheza kubera waje kumbaza umuziki ni oya no mu buzima busanzwe abafana baba bakeneye kumenya ibintu byo mu buzima busanzwe navyo kandi ntitwa Berry Music mu buzima busanzwe cyangura gushasha uvuge izina ryanje ucumbaze rero ubuzima busanzwe reka kumwo bara twagiye
biri akabazo kwanza ngira ndakubaza ngapomya mpamvu condoléance naho je sinari umwanya kubikubwira ngira ngo mugara akabazo ngenda kubaza sinzi ngira ngo kaza ku ntabyo nzi mugwa urambabarira nanje nshaka kubaza nanje ari umuntu abantu ngenda kikubaza ico kibazo ucuna bavuga sawa nta kibazo ndabavuga neza kucishura biri hari abantu hari amakuru mfise avuga yuko ngo Berry Music ngo baragize uruhara mu rufu rwa papa wiwe kugira ngo ashobore gutera imbere mu muziki Berry bivuga kwiki cyane ko ibyo abivuze muri indundi barabimba jiji urumva umwe wese agira ide yiwe nibaza kwica ari cyiyumviro cyabo bantu ngira babigutumye mugabo Jesse nibaza ko ivyo bintu bibaho kuko kubura umuvyeyi yagiye n'ibintu bigoye uwo bitaraba ko ni wavuga ivyo so urumva je ivyo ndabifata nyene nk'ibisanzwe nkabyumviriza nkabigisha amaso kubera Imana nizi ibyo ari byo mugabo urumva sinibaza ko ufise umutima n'ubwenge ivyo bintu wo bivuga ngo watanze umuvyeyi kugira umutanga he hari umudego wasanze naguze canke iyi nzu nsanzemo ni gwanje cyane baza ko boraza barareka kuvuga donc ku exagera kuvuga ku bintu privé nyene biba biri bifata umuntu ariko nibisanzwe namaze kubimenyera uko nibwo buzima namaze kujamwo bategezwa kumwe wese ategezwa kuvuga icibwiro ciwe yeah. Okay, mbona babivuga bamenye yuko vraiment sivyo hantu kangira ngo ego biri ndashaka kumbwire biri mu myaka 10 yibaza ko azoba ageze ivyo yibaza je nibaza ko nzoba ngeze kure muga ibindi byose bizimana kubera nejo urashobora kubona ntagihari ego nabyo biri arifuze kuzobandanya umuziki canke arifise kuzogira izindi business ushika nzopfe uzogumukora umuziki okay hamba vimutse profit izindi business kora bon sijenda zikora bon yari private life kwa nta business zindi mfise nkora nta zindi nkora umuziki gusa yasindagukwesha nakunese ndakwisha ibyo ambagite nkora umuziki gusa Berry Music kugira ngo aje akupire n'umukobwa nicyo kintu cyambere ara sindaberutse sinzi ibyo wowe uhora bikubwira umuntu n'umuhungu ya je twenda kubaza basi nawe urambaza afite cyangwa uzombaza ikindi gihe urumva n'umusinzi nje kubaza sha sinzi ntavyuzi naje ntavyonzi kandi zenye baravyiki kwa nde yase bigira nga kuri kamera so bivuga hanyuma uyu mukobwa agira ambeshere dukoze ikiganiro mugabo twari bwasubire guhura rero ibyo bintu sinzi yabikura ndabizi gute STAR okay sa nakibazo nanje ndazokubaza okay Berry aranyinzaga mbega hayi ndazinwa rimwe kubera sinkunda kunywa cyane ndazinyoye numva shaka nyene ndazikumbuye bonye ni nwimwe zibiri nijyahe gafe cyangwa ikosa Berry amaze gukora yanyoye inzoga buke yakicutse hanaribwe nanaye muranywa inzoga nyene ngo uhare ne Tuna mengu kuri ankweba nageza kimecha dukurishura sina kwishuye nta na rimwe Berry look ya sinwa ngo mboregwe gose mugura boregwa bukebuke none nyoye regura bagira ga pression nyene mugabo canigira kuryama yeah okay Berry look yawe imishatsi yawe bimeze gute migambi kuduska Madrid cyane harimo Madrid muri tonight mugabo ndayasutse kuri party Hama numva ndabishaka nyene zoyashiramo kuko nimishatsi yanje. Hama abantu bakunda guha image abantu bafite imishatsi nk'iyo ngo nabavuwayu nabaki ubivuga kwiki wowe? Cyari baza ko nyene umuntu atabakwiye kujija umundi muntu atamuzi kuko umutwe siho hendika personality y'umuntu. Oya ni umuntu nyene abafite uko ameze. Hari abantu benshi batagira madrede ariko ugasanga ivyo bakorana ni bibazo gusa. Ugasanga umuntu afite madrede aritonda kandi akora ibintu byubaka societe kuruta ufise igipara ngireko. Rero urumva sinibaza uko wowe wabonye ndumuvaye. Oya vraiment. Urumuvaye. Urumva rero. Rero baza ko bagoreka kujijanya n'abantu. Okay. Berry segira kaja mugiye bakunzi ba AXAC TV. Kwetse ko barambirwa n'ingoga abafana. Dabizi. Na cyane cyane.
abakunzi ba Isaac TV ngomba gushimira kwanza ndabashimire shimire team ya Isaac TV yose Isaac sindabazi mwese mu urambo barira nakibaza Juma Jux sinzi yari kuwe wewe team yose ya Isaac TV kubera ni TV ariko novuga gute ibyifatamo neza mu guteza imbere umuziki ndundi kubera mukora ibiganiro byinshi bipromoting abaririmbyi so nshime kwanza kuri aka kanya mwampaye naho nabatebeje oya ndiko ndirega naho nabatebeje mugana ni mu mafere ya Revedo Day ya Mutama iri mu kuba urumva ni le 20 mugabo urumva si février le 20 février ya mashime n'abakunzi b'umuziki kuri ni kuri Messe des officiers salle A 14h cyangwa 13h kuko imisa ni saa 6 umva imisi mara nk'isari nusu gutyo so nshimira abakunzi b'umuziki ndundi abakunzi banje ku rukundo ariko baranyereka bakubereka abaririmbyi b'abarundi ko twese turiko turaduga kimya urabona nka nouvelle generation twese turiko turaduga bibaye n'ibikorwa by'umuntu so ndabashimire babandanye badushigikira kuko turabakeneye cyane kuko niho tugitangura ya namwe turabakeneye aba journaliste kuko kugira aba subscribers banje baduge bica hano so yes abakunzi ba Isaac TV yazanye haje ikindi kintu norenza ko yavyivugiye byose mufate mu mugongo mu supporting natwe turakeneye support yayo zo kwanda bivuga ndabakunda cyane ciao Isaac TV. Oh.